Imana ishimwe cyane kaza mu kiganiro impamba y'umunsi cy'itariki 12 za kuno kwezi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane rivuga ngo iyo yuguruye nta wugara kandi iyo yugaye nta wugurura. Amen. Reka dusome ibyashuriwe Yohana 3 ku murongo w'8. Haravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe nashize imbere yawe urugi rwuguruye nta ushobora kugugara. Amen. Reka tugeze hanyene ngo arazi ibikorwa vyawe ngo kandi yasize imbere yawe urugi rwuguruye ngo nta ushobora kukugara. Bisigura ngo Imana yo atari yo yugaye nta numwe ashobora kugara urugi rw'umugororotsi atari yo yonyene igizene igugaye. Imana ishimwe. Ariko mu buzima bwawe urabizi ibintu byose n'ivyama bimeze neza, hari igihe bishika ku kazi bikama bakakwirukana, bigashika umwana akagwara, bigashika ubukene bukaza, kandi Imana maba muri kumwe. Ngomba ndakwigisha ibintu bibiri bituma Imana yo kugara kandi atari uko yakwanse. Ikintu ca mbere, Imana irashobora kugara inzugi zawe z'umugisha kuko utayigororokoye nk'uko igomba, kuko wabaye mu vyaha, kuko utabaye mu buntu bwayo, kuko waciye kubiri n'amategeko yayo. Imana ikavuga ati rero uyu muntu ko avuye mu bugombe bwanje reka nugare. Iyindi nzira Imana ishobora gucamwo ikugara ivyawe, ari nayo shaka duhagarara cyane cyane. Imana irashobora kugara ivyawe kugira ngo ukingire. Dufate Satani yateguye igitero cy'uko umwana wawe aza kugira accident, hanyuma uyo munsi umwana wawe rekwenda kwishura vyumva, uyo munsi umwana wawe atazinduka agwaye akaremba bikanka mbere yuko arava no mu gitanda. Sote Satani yateguye yuko agira accident saa moya, ukavyuka usanga umwana araryamye, ukiva ati none kubera umwana wanje Mana yaryamye kandi yagwaye kandi narenda musengeye nugaje imbaraga z'abadayimoni z'ingwara zimuje kure, ariko usanga by'ukuri byabaye nkuko utari uvyifuza, ugashitangura kwidoga, ariko ugasanga icari kuba kibi cyane, ariko Imana igakizana protection, ikazana ikintu kimukingira gituma atohana n'ico kibazo, ariko ugashitangura kwidoga. Bisigura ngo ikintu cyose kiba ku mugororotsi Imana ibikizi. Twige kwakira ubugombe bw'Imana, twige kwakira icyo Imana twifuje ko. Haleluya. Nubwo bigoye kuba mu bintu vyugaye, cyo kuri ibintu vyugaye birababaza. Urazi uko urasenga ukeneye ko Imana iguha amafaranga ukayabura, birababaje. Umenga Imana yakwibagiye, kandi ukamona abandi bariko barahezagirwa, ukabona abandi bariko bararonka umugisha, abandi bariko barugururirwa inzugi, ariko inzugi zawe zikaguma zugaye. Ariko ndakubwiye hari Imana ikora ku mwanya wayo, hari Imana yugurura isaha igeze, hari Imana igakoreshwa n'ivyo abana b'abantu bibaza, hari Imana itumva amabwire y'abana b'abantu. Nubwo abantu babona kumengo waribagiwe, nubwo abantu bamenya kumengo waratawe, guma mu bugombe bw'Imana. Imana iriho, kandi umunsi yuguruye uzomenya neza ko wugururiwe n'Imana. Turagiye gusenga Imana. Imana ugira neza, vyizigiro vyanje mugabane wanje, abera bawe urabazi kandi urabasobanukiwe. Hari uwo vyugaye ko ataguhimbaye Mwami, kano kanya ritahuye, reka umweze Kristo, amaraso yawe mugaragare ko uyu munsi Mwami abe wemegwa nawe, uzoba ukoze gitandara canje. Uyu nawe vyugawe Mwami kuko hari ibibazo Satani yasize imbere yiwe, ndakwinginze Mana ivyo bibazo bikure, umurenganye Mwami. Turasanganguje iyo migambi y'abadayimoni yotuma atagerera aho yategezwa kugera, yotuma ataba uwemegwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo ndabikujeho. Nawe Mwami urungika umumarayika wo kumugwana intambara kugira ngo abe uwemewe nawe, kugira Mwami agendere mu bugombe bwawe, uzoba ukoze kugira ngo abe mu nzugi zawe zuguruye, maze umwugururire atakibazo kanake gishobora kwinjira mu rugi rwiwe. Ni mu izina rya Yesu ko dusenze ivyo. Amen. Ndabashimiye cyane abumvise ubutumwa mubwakire kandi mumenye ibihe murimwo. Amen. Hanyuma nitwa Nduwimana Sandrine, mungabira Imana yampaye gukina amasinema Bantazira Kamikazi. Ukeneye ko tuvugana undondere ku nimero 71 21 50
41 kuri WhatsApp nkoresha izo nyene turaganira kandi ndagusengera hariho byinshi dushobora kuyagira hano tuzoganira twiyaguye mu gizondondera umwami Yesu abagire neza.